Gibert vraiment uravye basket ariko arakina ubu uravye nawe yaserutse nawe n'imigwi yagira renforcer bose yarashizeho trace yiwe kandi murabona ko aguma representa neza igihugu. So abakinyi benshi bakera bakinye basket mugabo je kuvyo Gibert amaze gukorera igihugu n'ivyo ariko arakorera igihugu bunye nibeza kuri Dejon washira umukinyi Jo Gibert. Je nitwa Ndumutima Joris nkaba ndi coach wa Dinamo. Saison régulière nari head coach muga muri playoff nzoba ndi assistant coach. Basket nibaza ko nayitanguye kuva kera, nayitanguye muri 2000 si je me trompe pas. Oh, il y a pas 2000. Muri 1996 gutyo. Mu ma division B ego mugabo nashoboye kuja muri division A muri 2002-2003 ico gihe nakina mu mugwi wa Kian. Ico gihe yari imigwi ibiri, hari imigwi umwe witwa Jaguar uwundi witwa Buffalo. Muri 2002 niho nagiye muri Kian Jaguar si je me trompe pas. L'année suivante ndaja mu mugwi witwa Kian Buffalo niwe wari nk'umugwi wa mbere muri division A. En fait yari imigwi ibiri mugabo uwo mugwi wa Buffalo niwe witwa ko ari umugwi uri competitif. Muri 2003-2004 nibaza ko ariyo saison nagiyemo muri Buffalo. Si je me trompe pas icimyaka kirashobora kungora mugabo nibaza ko ari uwo mwaka nimba nihenze. Je kera nakina football kandi nibaza ko ari umukino nakina cyane ni umugwi natanguye nkiri muto cyane gose. Kurabizi yuko kera abana ikintu cyose ikintu ca mbere uhera no gutera umupira w'amaguru. Nibaza yuko je nagize na carrière ya football notamment nakinye muri club za football, club cadet, club yitwa Havana, ndaja mu mugwi witwa Forza muri deuxième division, narakinye no mu mugwi witwa Atletico muri première division. Narakinye kuri niveau ikomeye muri football. Mugabo nibaza ko nagiye ndabiheba kubera kenshi kubera twebwe wacu usanga turi plus mu mashure abavyeyi bagupera amata yuko ugira carrière ya football kuko football kera wasanga ugira entraînement mu gatondo ajya amasaha kuja kwishure. Nibaza ko au fil du temps niho nagiye ndabivamwo kubera na basket narayigira vyo guhaba mugabo pa kukina mu ma club mugabo mu nyuma candi lancer muri carrière ndaja mu ma club après football ndayiheba karema kubera ibintu vy'amasaha n'amashure nivyanshobokera hanyuma candi lancer cyane muri basket hanyuma ndayijamo full time basket. Gose kuko ku mwaka naraduka kandi nakiniye abapresident bakomeye notamment nakiniye mu president yitwa Kinshasa Muzi, ndakinira na Dominique, ndakinira na Gisage. Urumva n'aba president bari bakomeye muri football bananzi. No niyo duhuye kenshi baranacokoza ati we iyo basket wayigiyemo gute. Football narayikina cyane vuba ko nari kuri niveau nziza. Mugabo urumva hari ibintu abavyeyi kenshi batabona kandi batarakwemera. Naje nawe ibona yuko ndashobora kubigumamwo mais sinon football vraiment igihugu carahovye nkuko bivuze. Nakinye muri Kiana gusa. Nakinye muri Kiana, nakinye muri division B. Nahereye no muri division C washaka. Division C ndaja muri division B, hanyuma ndaja no muri division A. Nakiniye Kiana gusa. Go gushika naho ndibuka yuko na après avant yuko muri 2009 niho vyitwa yuko nahagaritse naragize blessure kuri genou aho ligament yacitse mugabo no vyarabagoye kuyivura. Muri 2009 niho nahagaritse mugabo bica birahurana na 2010 canja mu Buhinde kwiga niyo nibaza yuko carrière ya basket yanje yahetse. Mugabo muri Kenya j'ai pas été aussi mauvais kuko hari ibikombe collectif na wana nararonse na individuel. Ego ikintu nahereye ko darashitse ndibuka ko nari mvuye vraiment mu Buhindi candaje umunsi umwe kura entraînement ya Kern. Niko murumva Kern vraiment ni club twakinamo tuvuga ati n'umutima urumva vraiment ijya cœur tuvuga vraiment n'umutima bacusanga abantu bayikunda cyane. Ndibuka ko nagiye juste kuraba na entraînement mvuye hanze cyasanga n'aba jeunes joueurs bariko baragira mugabo ndabona yuko atamukoca ariho. Je nanje nta bintu vy'ubukoce nari kimwe nari yinzi vraiment. Leo urumva kuba warakinye basket hari utuntu twa basket ubuzi
ugiye urabona n'ivyo wakinye n'ivyo bakoce bagiye barakwigisha ubu hariho na internet hagize ibintu bikenya utoba ushoboye uravyigisha wenyene hanyuma ndaraba ndavuga ati je nobafasha ko murumva nta mukoce bari bafise ndibuka ico gihe kera nayikuye ku kibanza ca nyuma yari equipe vraiment ndavyibuka yatsinzwe difference ya 80 difference ya 70 mais ko murumva utu tunose twa basket ndatwibuka nari mfise dukenya cadaza ndababwira ati je nzobafasha ko murumva ata mukoce yari ariho abamambra bambwira ati go ahead wowe budufashije cyane kurumva ni wakuriye nga igisha ibyo wize nawe bereka ingene bakunda umugwi turatangura champion ndavyibuka vraiment match ya mbere nahereye kuri match y'urunani equipe yari batsinda difference ya 80 60 uwo munsi vraiment niyo match ya mbere twashikiyeko bacha badutsinda une différence de 15 ou 16 babahungu banje bacha babona yuko bishoboka nanje ndabona yuko bishoboka shobora kuzana mu kintu guhera gaho vraiment kitatangura ndabikunda n'abajure turumvikana Chadi lansa gutyo onye gushika ubu ego twebwe kenshi je ndibuka muri 99 ndibuka yuko sinzofa nibagiye nibuka cyane nagenda kwiraba mugabo hariyo une finale qui m'a marqué yari finale y'urunani na Kerne yari muri 99 finale yaheze 3-2 sinzofa ndayibagiye vraiment twara iyo match ya gatatu ico gihe bagira best of 5 cyo kimwe ngo bari best of 7 ndibuka yuko 2-2 3 match ya nyuma ndibuka yuko twayirabiye mu biti wara n'amavubi yaradukubise mugana na kimwe twumva ko ari match iryoshe c'est vrai nari ndahafisa abayidol muri Kerne notamment nk'umujure Christophe je ndibuka yuko ndakunda cyane warona yuko akina kuri basket ya haut niveau hariyo n'abajure bandi hariyo ba Jean Paul hariyo ba Abdul hariyo ba Midou hariyo ba Kidudume wana yari basket iryoshe kuraba vraiment nibuka vraiment ni benshi no baranyinspiye gukina mugabo plus nari mfise agafeble ku mujure yitwa Christophe kubera yakina basket nkunda ofete quand même ubunye basket ndayikunda je ni patient je yoba imyaka idukundira yoba umuntu ashobora kubandanya nibaza ko ntari guhagarika kariyere yo gukina kuko n'ubu je ndibuka muri hari ibintu bya cooperative dukina ndavyitangamo cyane korera basket ni passion umva ndaguma umwanya munini vraiment ni basket jewe ndashaka yuko nguma muri basket mugabo urumva force ko ingufu zagishoboye naye naciye mvuga ati reka ndondera ikindi kintu shobora gukora kugira ngo ngume muri cya kintu nkunda niyo rero naciye mbiransa muri carrière ya coaching biranadufasha ubu turi mu club basket kwiratera imbere non seulement turafise internet non seulement turaronka n'abacoach bari plus baza tukabigirako ibintu byinshi cyane gose baratwaporta cyane donc ubu turafise ibintu byinshi bidufacilita vraiment kugira tume turi muri basket tugume tu updatinga tu refreshinga mind yacu niko novuga kuvyerekeye basket amuntu adashaka gutera inama ifo kuja mu mugwi uri hejuru quand même twese turabona imigwi iri hejuru jusqu'à présent nibaza yuko kuri jewe vraiment kuja muri club Dinamo ni ibintu nashimye cyane gose ni ibintu biko biramfasha no kutuza niveau yanje non seulement muri coaching no gukorana n'abajure bari plus expérimentés biradufasha au fait so nibaza yuko gushika ubu vraiment ndashima iyi ntambwe ngezeko mu mwaka wa kabiri mugabo nari base nari mu assistant coach muri saison uyu mwaka narabaye head coach kuri muri regular season urumva ni ibintu kuba bihinduka ni ibintu byinshi vraiment ni ibintu byinshi bigoye gusigurira ngaha mugabo techniquement ni ibintu byinshi biboneka vraiment je ndibuka nko mu migwi ya Kerne hari gihe waraza ugakoca hariyo niveau wowe ufise mugabo ubonye quand même avec les joueurs expérimentés baza muri club Dinamo hari ibintu byinshi techniquement utegerezwa kuduza notamment ama système offensif ama système défensif umva ni ibintu byinshi kandi mu kugira ubisigurire babitahure ifu yuko nawe uri kuri niveau iri hejuru gatonya kugira bashobore gutahura so ni ibintu biri plus technique byongora gusigura ngaha mugabo quand même intambwe iriho no muri jewe ndabibona quand même c'est vrai sindashika aho shaka mugabo intambwe iriho gose vraiment kuvyo nariko avant n'ivyo ndi kubonye sino kuvuga ngo hari ivyo nshobora kubigirako ahubwo ndabigirako vyose ni ibintu biryoshe iyo uri muri club irondera kugufaciliter la tâche mu bintu byinshi bitandukanye Julien Chenyo vraiment c'est un coach très excellent
je ndibuka na avant nuko abantu baca batwenga muri playoffs mejeje regular season ndaravuganye na staff yanje ndavuga ati we need him wana na jewe ndavuga ati mejeje gutwara saison régulière mugabo still ndabona yuko hari ibindi bintu nkeneye biri plus hejuru gose Julien Shenyo ubunye vraiment non seulement ni regular season kugira shobore kuba na gatonya basi excellent bon shobore kugira 60 70% yabijya twakoze nibaza yuko vyinshi ndabaye inspiré par lui umwaka uheze twari kumwe ndamwigira ku bintu byinshi vraiment que ça soit technique que ça soit psychologique ku dirigeant entraînement la façon dont abakinyi bikomporta mu kibuga la façon uko muvugana après le match après les défaites ukuntu mujeri ibintu byose ni ibintu byinshi vraiment nibaza yuko hanini jewe ngaha vraiment ibintu byinshi nkora ajyanye ngirani byinshi ndabikora muri Shenyo hanyuma nkabishira ku kibuga pour dire yuko ni ibintu binjohera cyane gose n'ubunye muri playoffs tuba turi kumwe nibaza yuko bizomfasha cyane gose encore plus pour progresser so pour moi ni ibintu bishemeye kandi ni ibintu binjohera cyane gose ego kuguma turonka abakoci bari hejuru. Bon, quand même, sinon gaya ivyo twakoze regular season objectif ya mari kuja muri Big Four. C'est vrai kuja muri Big Four mugago hejuru wa mbere c'est encore mieux. Kubera vyari mu objectif yacu ya saison régulière. Nibaza yuko amalaki yindi ntabura. Notamment kugira uheze saison nawo wabaye wa mbere mugabo afite 3 défaites. Izo 3 défaites ni ikintu tutifuza. Tutangura iminsi yose tuvuga ati aba matches tuyakina na final kandi tutegezwa kuyatsinda. Twaronse izo 3 défaites pour dire yuko turacyafise amalaki mu tuntu kanaka. So ubunye kugira ivyo bintu byose tubikureho nibaza ko uyu mwanya wa playoff twarabonye que ça soit offensively defensively si abajoueurs dukeneye ku maposte yo gusubira kuduza n'umwanya wa playoff kwa playoff na droit leho yo kufise ni cyo kintu twese turondera ni cyo kintu kituma ushobora kujabuka guserukira igihugu nibaza yuko ivyo twakosheje muri saison régulière nivyo turiko turi referako kugira dushobore kubikora tubikosora hanyuma tuze muri playoff turi tayari kuko dutanga ama resultat meza niko novuga. Turamaze kuzana umukinyi yitwa Jeff ego we yaramaze gushika hari n'undi mujoueur harana umwe kwa tubasiranye kibanza kimwe turacarondera gauche à droite kugira dushobore ko renforcer aho tubona harakanenge mugabo nibaza yuko d'ici une semaine au plus tard la semaine prochaine muzo mwamaze kumumenye kuko turi mu biganiro vyiza n'uwo muntu nibaza yuko d'ici la semaine prochaine au plus tard la semaine prochaine uwo mukinyi wundi asigaye nibaza ko azoba yamaze kudushikirana na twebwe. Bon, je novuga ababishize mu nuze ya mu ngiro abavyorganije nibaza yuko bafise igituma kuri twebwe vraiment nibaza yuko c'est presque la même chose kwera urumva naho tugize 6 étrangers hazojamo abakinyi batatu mu kibuga c'est vrai hari umukinyi avamwo akaza uyunda musubirira akomeye nivyo hari akantu gatonya gashobora gufasha mugabo urumva ni -2 +2 ni vya bindi nyene aba étranger bazojamo ni 3 twe nibaza hanini no kuba focus kuri les 12 joueurs tuzokwarinya kwera bose barashoboye na ara ba 6 étrangers to dusaba loko vraiment ndashima kuko nimba saison régulière twarayitsinze ni kwera bajya baloko so nibaza twe dusaba loko bari beza gose n'abatabariko barakina marabonye saison régulière twaravaria abakina samedi so bakina dimanche nibaza yuko vraiment twebwe abo tuzokwarinya 12 bose bazoba bari tayari kugira bakine match. Icyambere je turazishima cyane gose nibaza yuko uravye ziriya zengo ziri mu bantu vraiment twari tunyotewe c'est vrai hariyo imigambi bavuze imigambi abantu benshi bahora bavuga nibaza yuko umugambi wa mbere tunyotewe twese murawuzi kandi baravuze ko ari cyo kintu cyambere bazoshira mu ngiro tubizere tubaho umwanya nabantu bakunda basket tubazi nabantu bitanga no mu migwi barimwo ubu rero bagiye kurongora FEBA nibaza ko bazokora mieux so pour moi je n'inzego twari tunyotewe nibaza yuko twobaho umwanya kandi nibaza yuko bazokora bishimishije. Abaki 5 neme 5 yewe gayewe okay chamera kuri wa muidore wanje kumu 1 ni Christophe 4 bon si mu 4 bon mugakina presque le même jeu mugani kwera ari abajoueurs twakunze abajoueurs qui ont marqué l'histoire kuri ayo ma poste
nibaza 4 nohashira Sambo umukinyi yitwa Sambo Kanef 5 nohashira Kababa. Ils ont presque le même jeu mugabo vraiment ku bintu batweretse nibaza yuko vraiment byongora kubakuramo cyangwa ushire mu nibaza ko nobashiramo ari babiri 4-5 donc ishizeho Sambo ama 5 dashize Kababa umukinyi yitwa Kababa yakiniye urunani. Kuri poste 3 poste 3 no hashira umukinyi yitwa Claude Dairagici, umukinyi yitwa Kidudome Gibert. Kubera Gibert vraiment uravye basket ariko arakina ubu, uravye nawe yaserutse nawe n'imigwi yagiye aranforsa bose yarashizeho trace yiwe kandi murabona ko aguma representa neza igihugu. So abakinyi benshi bakera bakinye basket mugabo je kuvyo Gibert amaze gukorera igihugu n'ivyo ariko arakorera igihugu bunye nibaza kuri Dejo no washira umukinyi Jo Gibert. So pour moi le classico vraiment yubu kabisa yego kandi niyo n'abantu bama banyotegwa uravye vraiment n'abakinyi ba football je ari ngenda gukina football mu watama ibiki mu jeune bakina ama football za première division barazidira mu nunani kuko na benshi ari gihe tuvuga rakambaza ngo match ya Dinamo nunani ryari pour dire yuko si muri monde ya basket gusa no mu yandi ma discipline match ya Dinamo nunani irakwikirwa kabisa. So pour moi ni classico iri kuri honifo kabisa yego. Objectif no kugerageza gutahukana igikombe cha playoffs kuko nibaza yuko kuva sesi tagure gushika ubu nico twese turi ngaha nico cyatuzanya nico dushakira umugwi wa Dinamo. So l'objectif majeur c'est de remporter la coupe. Nibaza nibizokoroha ko n'iyindi migwi nivyo niyo objectif yabo mugabo tuzokora ibishobotse byose kugira dushobore kubirangura. Traje turahurumbira c'est vrai kandi baradufasha kubera bashira kuri niveau bajya baloko bacu birabaha intambwe sino mu match gusa no mu entraînement. Je vraiment biradufasha mugabo turafise n'abaroko bashoboye kandi baramaze kuvyerekana notamment twe urabona yuko turafise des locaux bameze neza kandi batanaserukira batanahora baranforce imigwi yo ngaha gusa. Urabona yuko na les clubs étrangers hari gihe bikora ku baroko bacu bagenda ko ba renforcer pour dire yuko natwebwe two kwishima ku baroko dufise nibaza yuko bariko barashika ku ntambwe vraiment twifuza kugerako yego. Ubu basket quand même bose barabona yuko iri kwirafasha abana benshi non seulement irabafasha kubaho kandi hariyo n'ibintu byinshi tubona yuko basket irabafasha. So pour dire yuko ubonye abantu basket yarabaye akazi kubamo ko urumva ushobora tukabihemberwa kandi ukabihemberwa neza. Ndabizi yuko hari n'igihe abantu benshi baravuga ati iyo basket hari n'igihe uyironkamo byinshi gusumba hadi hantu pour dire yuko jikwe no jeune la jeunesse bo vyitangira ko nabajya abantu babishiramo uburyo nabo nyene su buryo barekipera naba bashaka gufasha abajene kuba progressa. So niba profite kuri abo bantu bakiriho bakibikunda babishiramo uburyo iyo jeunesse ni profite abo bantu ibikore neza ibyitangire à 100% nkuko ababishiramo amahera babyitangira. So je nibaza yuko vraiment no pushinga do plus gukora plus d'effort ego kandi ubunyi urabona yuko ariyo notamment urabona ko ibi vya balle nibiki urabona ko vyinshi birimo uburyo. So je vraiment no basaba yuko bo gerageza bakadubla my effort kugira bashobore gushika ku ntambwe nziza hanyuma bafashe no mu buzima gutera imbere. Intamba zizaba ziriho utsinzwe match turabizi match équipe urabizi yuko quand l'équipe perd ni le coach, quand l'équipe gagne merci les joueurs. Mugabo urumva ni ibintu bisanzwe n'akazi dukora tubizi kandi tubikunda. So intamba vraiment zabaho intamba zamaho ama obstacle yamaho ku bintu byose mugabo nibaza ko ari ikintu dukunda kandi ari ikintu tuzokoma twitangira hanyuma dushobore natwe turabe ko twoshobora guteza imbere ubwo gwaruka rubikunda hanyuma ejo bavuga ati rya mu coach yaramfashije gushika kuri ikintu cyo turyohera gusumba natwe. So nibaza yuko intamba zamaho mugabo tuzogereza gususumonta kugira dushobore gushika ku kintu cyiza. Rage de vaincre ego je nibaza yuko vraiment ndi mu coach adakunda défaite naho défaite tuzankesa mugabo je vraiment je suis droit à l'objectif ni rage de vaincre peu importe uko match iri kwiragenda ubu muri positif
mugabo gumane yo rage yo gutsinda peu importe kandi mwarabonye yuko hari ama match vyadufashije notamment hari abavuga ngo ni chance ngo ni bahora kuri za match twahura na muri phase na remesha aller retour mugabo je novuga hajya ni plus ijya état d'esprit y'aba joueurs ntibashatse guseda nta défaite bakunda so pour moi c'est vrai ari abantu bavuga ati twari gushika hajya mugabo bijya vyaranyeretse ikintu kiri positif ku ba joueurs yuko tant que le sifflet avuze match ni tuyiheba donc la rage de vaincre iri muri bo so nibaza ko ico kintu vraiment ubu aba joueurs na jewe twese tugitahura kimwe tant que le sifflet avuze on va se battre jusqu'à bout. Ikwiratera intambwe nibaza yuko les 5 dernières années aho twari turi siho turi ubu turi kudatera intambwe vraiment si ushobora kubona un club nka Dinamo ishika muri BAL murabona ivyashitse mugabo barashitseyo ubonye urunani ils étaient à 2 doigts yo gushika muri BAL ni défaite imwe gusa yacihindura ibi byose urabona yuko bagiye muri East Africa twese tugiye muri East Africa turakira marque yacu vraiment urabona yuko dutsinda facilement iyindi migwi pour dire yuko tugo turatera intambwe urabona yuko umugwi wa Remesha warashoboye guseruka muri zone 5 facilement bacha baratwara zone 5 pour dire muri yo yase novuga yuko ubonye vraiment turi hejuru y'indi migwi so nibaza ko twobana dukora tugakorera kuri ico kintu kugira twashika no muri BAL ubu nituvuga ati tugiye go participer tuvuge ko tugiye avec un objectif yo gushika muri last 8 pourquoi pas gutwara BAL bizoshika yego kuko biri mu objectif. Iyo ufise objectif uravuga uti je mfise objectif kanaka donc iyo objectif ugira ndayatenye negeza kudubla my effort iyo uri kuratsinda ama match ukabona yuko objectif uri kurayibona iyo niyo motivation birashika ugatsindwa mugabo ivyo byose biragerageza tukavuga ati c'est un obstacle comme tant d'autres kandi zizoshika ko n'indi migwi ikuritegura kwishike kuri ico kintu donc motivation yacu ni objectif tuba twihaye être premier cyangwa être deuxième cyangwa être troisième être quatrième so ico kintu kugira tucatenye tuguma dukora so nibaza ko ariyo motivation yacu.